Judges abacamanza chapter 6. igice cya gatandatu We go from verse 1 duhere ku murongo wa mbere to verse 27. tugeze ku murongo wa 27. Before anything, let us read the word. Imbere y'ikindi kintu reka dusome ijambo. You can sit, but the reader will read for us. Abisirayeli bakora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi, maze Uhoraho abagabura mu maboko y'Abamidiyani kumara imyaka 7. Nuko Abamidiyani bamara igabo Abisirayeli, bituma Abisirayeli bironderera aho kuja kunyegera mu bihuma vyo ku misozi no mu masenga no mu maboma ku bwabo Bamidiyani. Kandi Abisirayeli iyo bahejeje kurangiriza imbuto hanze, Abamidiyani badugana n'Abamaleki n'abantu b'iburasirazuba bakabatera, bagasagazayo bagasiribanga imirima yo muri ico gihugu kurinda ushitsa igaza. Basigarana Abisirayeli ico kubatunga, aragatungwa canka gaka canka kadogoba. Badugana amasho yabo n'amahema yabo bameze nk'isinzi ry'inzige, bo ubwabo bo n'ingamiya zabo vyaharurika, batera ico gihugu kugira ngo bagihindure iyondoyondo. Nuko Abisirayeli baja mu karindiro kubw'Abamidiyani, maze batakambira Uhoraho. Ico gihe Abisirayeli batakambiye Uhoraho kubw'Abamidiyani, Uhoraho abatumako uvugishwa nawe arababarira ati niko Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize, ngo yabaduganye abakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja, abakura mu maboko y'Abanyegiputa no mu maboko y'ababahahaza bose, ngo abirukane imbere yanyu, abaha ico gihugu cabo. Ngo arababwira ati nduhoraho Imana yanyu, nimuze mwubaha imana z'Abamori be n'iki gihugu murimwo. Ngo ariko mwanka kumwumvira. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza, yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Ofura, cari ca Yowasi Umwabiyezeri, kandi umuhungu we Gideyoni yariko arakubitira ingano mu bwato baganiramwo vino, bwimbwe mu kuzimu, kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gitumye ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe? Bati Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana, ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani, ni jewe ubwanje ngutumye. Aramwishura ati mbega Abisirayeli nobakiza ntega mwami wanje? Inzu yacu ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndumuhererezi kwa data. Uhoraho aramubarira aterega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka Abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Aramubwira ati ninabangiriwe akagongo imbere yawe, nunyereke ikimenyetso kinyemeza ko ari wowe ubwanje uvuganye nanje. Nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri, mpuzanisha ikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishura ati nuko ndakurorera gushitsa ugarutse. Nuko Gideyoni yinjira iwe, abaga isuguru y'impene, acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa. Inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu gwavya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni arabimushikanira. Maze uwo mumarayika w'Imana aramubarira ati abira izo nyama niyo mitsima, ubishire kuri ico kibuye, ubisukeko n'uyo mufa. Nuko abigira kuno. Maze umumarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho acakamangana niyo maso. Maze Gideyoni acamenya ko yari umumarayika w'Uhoraho, aravuga ati ewe mwami Uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone Uhoraho. Maze Uhoraho aramubarira ati mpore, ntacutinya ntupfa. Nuko Gideyoni araheza ahubakira Uhoraho igicaniro, acita Yehova Shalomu, kiracari ku musozi Ofura w'Ababiyezeri na bugingo n'ubu.
Mwijoro ry'uwo munsi uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7 usangangure igicaniro cya Bayali kiri kwa so usangangure igicaniro cya Bayali kiri kwa so. Tell you to your neighbor, sangangura. Gira mugenza wawe ati destroy. Sangangura. Sangangura. Igicaniro cyo kwa so. Bia mugenzi wawe. Operation Sangangura. Look at your neighbor right and left and tell them Sangangura operation. Ibyo ni bubamfu mubwira ati sangangura igikorwa cya sangangura. Continue. Usangangura igicaniro cya Bayali kiri kwa so utemagura inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu uheze unyubakira igicaniro kuri iki gitandara je uhoraho imana yawe mu buryo bushinzwe ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kw'ikimazi cyo koswa ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Nuko Gideoni ajana abantu 10 mu bantu biwe abigenza nk'uko uhoraho yamubariye, ariko yabikoze mu ijoro ntiyatinyutse kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wabo n'ababa muri ico gisagara. Amen. Let us add 28. Reka twongere ko 28. Bukeye abantu bo mu gisagara bavyutse basanga ca gicaniro cya Bayali gisanganguwe na ya nkingi ya Ashera yari ishinzwe iruhande yaco yatemaguwe na ya mfizi ya kabiri yatangiwe ku gicaniro cubatswe. Barabazanya bati ninde yakoze ibi? Bamaze kubibariritsa no kubihwebutsa basanga ari Gideoni mwene Yowasi yabikoze. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Yowasi bati sohoka n'umuhungu wawe apfe kuko yasanganguye igicaniro cya Bayali atemagura inkingi ya Ashera yari iruhande yacu. Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati mbega mugomba kugwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Atugomba kuyigwanira nibamwice hakiri kare, asangwa ari Imana niyigwanire kuko basanganguye igicaniro cayo. Nuko kuri uwo munsi acayita Gideoni Yerubayali. Listen. This is the owner of the altar. Uyu ni wenyene ico gicaniro. He have found that the altar is destroyed. Yasanze ico gicaniro cyasanganguwe. They are asking him, bariko baramubaza, bring your son, we kill him. ati zana umuhungu wawe tumwice. He start going against his own altar. Ati yatangura kugwanya igicaniro cyari ciwe. Come on. Which means bisigura the fact that the operation was done in the night kuba ico gikorwa cyakozwe mu ijoro doesn't mean that it had no effect. Nibisigura ko atangaruka gifise. When others was sleeping, igihe abandi bari basinziriye, Gideon was destroying the altar. Gideoni yari ko asangangura igicaniro. And the effect kandi ingaruka was felt in the morning in the mind of people. Zamenyekanye mu vyumviro by'abantu bukeye. First of all, icambere they searched to know who did it. Batanguye kurondera uwabikoze. Secondly, icakabiri the owner of the altar nyene igicaniro became against. yaciye akigwanya. He started defending. Yaciye atangura gushigikira. How come ni gute you find that you are the owner of the altar? Wewe ni wenyene ico gicaniro. You find that your altar is destroyed. Ugatusanga igicaniro cyawe cyasanganguwe. But you start being against. Mugabo gatutangura kukigwanya. Which means bisigura ngo the operation that Gideon did in the night ico gikorwa Gideoni yakoze mu ijoro transformed his father mindset. Carahinguye ivyumviro vyase. How can a man sleep loving the altar, wake up in the morning hating the altar? Ni gute umuntu yoryama akunda igicaniro agacavyuka yacanse? Can I say something? Ndashobora kuvuga ikintu. Free will ugushaka gukora ikintu is total biruzuye only in the realm of the living. Mu kirere c'abariho. Not in the realm of God. Apana mu kirere c'Imana. God can distort. Imana irashobora gukora guhindura change someone's will igahindura ubugombe bw'umuntu without his consent. Itarinze kumubaza.
Can I repeat that? ndashobora kugisubiramo. Since the first sign, Ikimenyetso ca mbere, since the first, guhera ku kimenyetso ca mbere, Pharaoh was ready to release the children of Israel. Farao yari yiteguye kurekura abana ba Isirayeli. But God Ariko Imana went in his heart. yagiye mu mutima wiwe. He turned his will. Ikirahindukiza ivyo ashaka. He wanted, Yarabishaka we, but he didn't want. mugabo ntiyabishatse. Because God Kuko Imana distorts yarabihindukije the will. ivyo ashaka. Which means Bisigura ngo free will exists, ivyo ugomba gukora widegemvya birahari, but not always. mugabo si igihe cose. Which means Bisigura ngo you can do some things. urashobora gukora ibintu Your father, hanyuma so God saved. And your father so wawe gets saved. agaca akizwa. We can do some things. Turashobora gukora ibintu And all soldiers hanyuma abasirikare bose get saved. bagakizwa. We don't serve God. Ntidukorera Imana, We serve with God. dukorana n'Imana. You know what does it mean? Urazi ico bisigura? When we are working, Igihe turiko we turakora have the same ability. turafise ugushobora kumwe. Kino gitondo sinzanye ubutumwa Or a prophecy. cyangwa ubuvugishwa, I'm bringing an oracle. nzanye ijambo rivuye ku Mana. The difference between a prophecy and an oracle, Itandukaniro hagati y'ubuvugishwa n'ijambo rivuye ku Mana, both of them come from the mouth of God. vyose biva mu kanwa k'Imana. But the difference, Mugabe a itandukaniro, prophecy have a time of fulfillment. ubuvugishwa burafise igihe cyo gushitswa, But an oracle, mugabe ijambo rivuye ku the Mana moment it's being released, igihe rivuzwe it is the same moment God is putting it in practice. nako kanya nyene Imana icirishira mu gikorwa. Today, Kino gitondo God is releasing a message which is an oracle. Imana irikirekura ubutumwa ari As he ijambo will be rivuye kuri yo. speaking, Mu gihe rizoba rivuzwe, His hands will be doing it. ikiganza cyo kizoba We kiriko will finish kirarikora. this message Tuza guheza buno butumwa and His operation is done. hanyuma igikorwa cyayo kizoba We are kirangiye not naco. waiting for testimony in a week. Niturindira intahe mu ndwi, We are not waiting for any testimony tomorrow. niturindira intahe izoza ejo. Our testimony is after this message. Intahe yacu ni nyuma ya buno butumwa nyene. Everything will be done today, Ikintu cyose gikore kuno not munsi, tomorrow. apana ejo, because I'm about to breathe kuko ngomba mvuge the oracle of God. ijambo rivuye ku And the Mana. message that God gave me today, Ubutumwa Imana in yampaye this month of deliverance, muri kano kuno kwezi God kukubohoka, instructed my spirit Imana yabwiye impwemu to yanje speak on this message. kuvuga kuri buno Go butumwa. back in your father's house Musubire mu nzu za and so, destroy the altars. musangangure You ibicaniro. didn't listen to me. Nimwanyumvise, God is sending you Imana yakurungitse today uno munsi back in your family, gusubira mu muryango wawe, destroy gusangangura the altars igicaniro of your father, cyaso, not of your mother, apana icya mama but of your wawe, father. mugabo cyaso, Because the father kuko so is the chief niwe mutwe of the house. w'inzu. That's why God Nicyo gituma is Imana sending you. yakurungitse. You will ask me, Urambaza how is He sending me ati mbega iri kindungika while I'm gute? sitting here? Ni gute? Ni kubera iki We nicaye are hano? sitting here Wicaye hano in the flesh, mu mubiri, but our spirits mugabo impwemu are zacu going to go ziriko in ziragenda our families. mu miryango yacu. Some of you is in Burundi. Bamwe muri mwebwe iri mu Some of Burundi, you is outside the city bamwe of muri Bujumbura. mwebwe bari hanze hakurya y'igisagara cya Some of you is Bujumbura, not in this country. bamwe ni hanze y'igihugu. All I know, Icyo nzi, we are going in the spirit. turiko tujayo mu Because mwemu, some altars kuko ibicaniro have to be bimwe destroyed bitegerezwa in this gusangangurwa morning. muri kino gitondo. Look at your neighbor right and left. Raba mugenzi wawe iburyo n'ibumoso, Tell them, umubwire go in your father's house ati jya mu nzu ya so to destroy. It's usangangure. an order. Ni itegeko, It's an order. ni itegeko, It's an order. ni itegeko, It's an order. ni itegeko. We read the scripture. Twasomye icyanditswe, The Israelites abanyisirayeli sinned against God. baracumuye ku Mana. Are you listening to me? Muriko muranyumviriza? And when they sinned against God, Igihe bacumura ku Mana for 7 years, ku myaka indwi, God put them in the hands Imana yabashize mu biganza of the Midianites. by'Abamidiyani. But the question is this: Ariko ikibazo ni iki?
already in that city, mu bisanzwe muri ico gisagara there was a man ready to deliver the country. hariho umuntu yari yiteguriye kubohora ico gihugu. Why did it take God kubera iki vyasavye Imana 7 years imyaka 7 to talk to Gideon? kugira ngo irinde kuvugisha Gideyoni? Let me answer. Reka nishure. The altar Igicaniro of the fathers of Gideon ca se wa Gideyoni was stronger than Gideon. cari gikomeye gusumba Gideyoni. Today, Uno munsi there are things taking place in your life, hari ibintu biriko biraba mu buzima but you bwawe don't know. mugabo we ntavyuzi. It is an altar Ni igicaniro from your father's house kuva mu nzu yo kwa so that is against you. kiriko kirakugwanya. And the power of the devil, Ubushobozi bw'umugwanizi it's because ni kubera ko he governs ararongoye, in darkness. arongorera mu mwiza. Can I repeat? Ndashobora kugisubiramo. That's why he's called Nico gituma the yitwa prince se of the kingdom w'ubwami of darkness. bw'umwiza. Which means Bisigura ngo every time igihe cyose there is darkness, hariho umwiza he rules. aba ari karaganza. That's why Jesus said, Nico gituma Yesu yavuze as a son of God, nk'umwana I w'Imana need to do all the works of God ntegerezwa gukora igikorwa cyose when it's cy'Imana still daytime. hakiri ku murango, Because the night is coming kuko ijoro riko riraza where the Son of Man aho umwana w'umuntu cannot do anything. atashobora gukora ikintu na What kimwe. was the night? Icari joro ni iki? Is the time N'umwanya that God himself gave to the devil aho Imana yonyene iha umugwanizi to rule. kugira ngo aganze. That's why we are sons Nico gituma turi abana of the light. b'umuco. That's why we are the light Nico gituma turi umuco of the world. w'isi, Because the world kuko isi is in darkness. iri mu mwiza. So because we are born of the light, Rero kubera twavyawe n'umuco we shine turaka in darkness. mu mwiza. But it means Mugabo bisigura ngo everywhere ahandi there is hose no light, nta muco uriyo, the devil umugwanizi rules. araganje. What is the characteristic of darkness? Nibiki biranga umwiza? You can't know. Ntushobora You kumenya, can't see. ntushobora kubona, You can't perceive ntushobora kubona anything ikintu na kimwe in the dark. mu mwiza. Which means Bisigura ngo darkness umwiza represents ugaragaza ignorance. ukutamenya. So every time Rero igihe cyose there is ignorance of a matter, hariho ukutamenya kw'ikintu, even if you are the son of God, naho uri umwana w'Imana, the devil can govern you umugwanizi arashobora kukuganza in that domain. muri ako karere. Repeat it. Umugwanizi arashobora kukuganza mu karere utaramenyamwo amakuru akerekeye, Repeat kuko it. ubu uri mu mwiza. Umugwanizi arakuganza mu karere utaramenyamwo amakuru, Because you find yourself in darkness, kuko wisanga uri mu mwiza, but he have been living in darkness. mugabo we yamye aba mu mwiza, He manipulate darkness. arakora umwiza, He know how to attack in darkness. arazi ingene atera mu mwiza, Because that his dwelling place. kuko niho asanzwe yibera. But darkness Mugabo is mwiza also not knowing. nawo nyene ntuzi, So when, because you don't know, kubera ko utazi some altars ibicaniro bimwe against you, bikugwanya even God, n'Imana have no authority. nta butwari ifise To stop kugira ngo ihagarike some things ibintu taking place biriko biraba in your life mu buzima bwawe until gushika today. uno Because munsi, today, kuko uno munsi God has decided Imana yahisemwo anoint me kunsiga to bring light kugira ngo nzane umuco in those altars. muri ivyo As bicaniro. we be speaking, Mu gihe turiko you will turavuga take consciousness uraza kumenya of where exactly ahantu mu vy'ukuri that altar is, ico gicaniro and we kiri, destroy it. kandi And as we be turagisangangura. destroying Mu gihe it, tuza kuba turiko some turagisangangura, things will take place. hari ibintu biza gukoreka, Because the devil, kuko when umugwanizi he's put outside in light, igihe ashyizwe ahagaragara he lose power. atatakaza ubushobozi. Can I preach like I feel it? Ndashobora kuvuga nk'uko ndavyumva, Or can I preach like I feel it? cyangwa ndashobora kuvuga ingene ndavyumva.
You wonder why? muribaza igituma Gideon Gideyoni destroyed yasanganguye the altar igicaniro in the night. mwijoro. He knew about the altar yarazi ivyerekeye ico because gicaniro God told him, kuko Imana yabimubwiye. Gideon, Gideyoni you have no problem. ati nta kibazo dufitaniye, Go genda in your father's house. mu nzu ya so. Aya. Today, uno munsi God will take you somewhere Imana iragutwara in ahantu the realm of the spirit. mu kirere He c'imwemwe, will reveal you where iraguhishurira exactly. hehe mu vy'ukuri, Because the moment kuko akanya it is revealed by the light, gihishuwe n'umuco it have no power. nta bushobozi kigifise, Because now kuko ubu it is the kingdom of light ni ubwami bw'umuco that take occupation. buriko buraganza. Who's ready this morning? Ninde yiteguye kino gitondo? There is something, because we are speaking about the house of your father. Hari ikintu kubera turiko tuvuga ibicaniro vyo mu nzu ya so, You need to know something. utegerezwa kumenya ikintu. Your father's house Inzu ya so is your origin. niho uva, niyo nkomoko yawe. Can I repeat? Ndashobora kugisubiramo. Your father's house Inzu ya so is your origin. niyo nkomoko yawe. And you need to understand, Nkeneye gutahura sometimes rimwe na rimwe the enemy umwasi of where we are heading waho turiko turaja is where we come from. naho turiko turava cyangwa aho twavuye. Sometimes Rimwe na rimwe the enemy umwasi of the reason why w'impamvu we don't break through tudatera imbere to where gushika we have to go aho twategezwa kuja, is not where we are going saho turiko or the turaja challenging we are facing on cyangwa the way, ibibazo turiko turahura navyo mu nzira, but where we're coming from. mugabo niyo tuva. Can I show it to you? Ndashobora kubibereka. These people Aba bantu couldn't ntibashobora enter kwinjira in a promised land mu gihugu cyasezeranye because of an issue kubera ikibazo that took place cyabaye where they came from. iyo bari bavuye. Tell me how Mbwira ukuntu a journey urugendo of 11 days rw'iminsi 11 and a half n'igice can take people rushobora gutwara 40 abantu years imyaka 40 not reaching badashika where they are going, iyo bariko baraja, only gusa turning around. baguma bazunguruka. Their problem Hari ibibazo, was not God, ikibazo cyabo nticyari Their Imana, problem ikibazo cyabo was where they came from. cyari iyo bava, iyo baje bava. They came from where they came from Baje iyo bava in the flesh, mu mubiri, but mentally, mugabo mu vyiyumviro, spiritually, mu buryo bw'imhemu they stayed where they came from. bagumye iyo bari bavuye. Do you know that Mbega murazi the yuko desert ubugaragwa was a place where God's supposed to take them to serve Him? cyari kibanza Imana yategezwa gutuma bayikorera. God said to Moses, Imana yabwiye Mose tell Pharaoh, ati ujya Farao let my people go areke abantu so that bagende they can serve me kugira ngo bankorere in the desert. mu bugaragwa. They reached in the desert. Bageze mu They bugaragwa started serving God. baca batangura gukorera Imana, But ariko never left Egypt. ntibigeze bava muri Egiputa. Do you know that Mbega murazi you yuko can serve God bounded? mushobora gukorera Imana mugabo mukiboshwe. They were worshiping Him Bariko barayihimbaza in the desert, mu bugaragwa, singing from Him. baririmbira Imana. Most of the song of Moses and Miriam, they sang it in the desert. Nyinshi mu ndirimbo za Mose na Miriamu baraziririmbye mu bugaragwa, Yet, ariko they cannot enter ntibari gushobora in their kwinjira destiny. muri kazoza kabo. You being saved does not save you from your bondage. Wewe kuba warakijijwe ntibigukiza ku burimbi canke ku vyakuboha, But you, ariko wewe mastering the knowledge of deliverance, save you. kuba uzi ivyerekeye ukubohoka bica bigukiza. Do you get what I say? Mwavyumvise ivyo navuze? Do you know that you can work in the truth? Murazi ko ushobora kugendera mu kuri, Work with the truth. ugakorana n'ukuri, Yet it doesn't save you or deliver you. mugabo ntibigukize canke bikubohore.
But the application ariko gukora gushira mu ngiro of the truth, uko kuri that's what saves you. nivyo bigukiza. Some of you think bamwe muri mwebwe that the mwiyumvira blood of Jesus ko amaraso ya have Yesu done it all. yabikoze vyose. Yes. Nivyo, But ariko you have to use it. mutegerezwa kuyakoresha. The Bible says Bibiri ivuga ngo they have defeated baranesheje that dragon ico kiyoka by two things: n'ibintu bibiri, their testimony intahe and yabo the blood, hamwe n'amaraso. which means Bisigura this ngo blood aya is maraso not only siyo for yonyene washing sins kugira ngo away, yoze ivyaha, it's a tool ni igikoresho to defeat kugira ngo tuneshe the shames, the schemes, ukumaramara, the schemes, amachenga kugira ngo tuneshe amacenga of the devil. y'umugwanizi. But when you don't know this, Mugabo igihe utabizi you can live with the blood, urashobora kubana n'amaraso, wash with the blood, ukiyoza drink the n'amaraso, blood, ukanayanywa, walking with the blood, ukagendera no mu maraso, still bounded. mugabo ukiboshwe. The fact that you have an atomic bomb Kuba ufise igisasu ca is kirimbuzi not an assurance that you will make it explode. nibikwemeza ko ushobora kugisambura. There is a movie that came out recently called Oppenheimer Hariho isinema yasohotse yitwa uko about the atomic bomb that exploded in Hiroshima and Nagasaki. yerekeye igisasu ca kirimbuzi casambukiye Hiroshima na Nagasaki. Believe me, I watched Nyizera. a little bit of it Narayiravye gato, and the story. hanyuma n'inkuru yayo. Exploding that bomb was not like coming and just put boom and then it exploded. Kugisambura ntivyari vyerekeye akantu gusa It's bafyonda, a whole knowledge of physics. n'ubumenyi bwinshi cane bw'ivyerekeye ubuhinga. It took years to make it apply and even make it explode. Vyafashe imyaka gutuma ico gisasu gikora. You can have it, Urashobora kuba but it's ugifise, not the assurance that you are using it. mugabo ntibikwemeza kuri You need to kuragikoresha. know. Utegerezwa kumenya All you need to know ico ukeneye kumenya about cose deliverance kuvyerekeye for ukubohoka, it to work for you. cangwe hamwe n'ijambo rivyerekeye. Except not that, Hanyuma utabimenye, we will be those Christians, tuzoba turi abo bakristo those say things bavuga ibintu that they never see batigera babona and they're not living. kandi bakabaho gusa Batabibamo. batabibamo. We are here. Turi hano, We are the first people who shout things. turi abantu bakoma induru bavuga ibintu I am rich. ati ndatunze. You know, you don't say that you're rich. Wewe ntuvuga ko utunze, You do an exposition of a bank account. ingo werekane ivyerekeye amabanki. How is your account? How is your account? Ni gute konte yawe imeze? That's what will show us Nivyo utwereka, that you are rich. bitwereka ko The utunze. kingdom of God Ubwami is bw'Imana not a matter. ntibwerekeye amajambo, But today mugabo no we have munsi became. twahindutse imvuzi kabizi. I shall not be sick. Sinzogwara Cancer y'umugongo. kanseri. No, I'm not y'umugongo. sick. Mugabo kumvuga ati, Brother, we "Sinzogwara." see you are sick. Wewe turabibona uragwara. We can see. No, speak differently with the situation. Vuga ibitandukanye n'ico kibazo. That is what we call motivation speaker. Ivyo nivyo twita kwitera intege. If you are sick, you are sick. Nimba ugwaye uragwaye. There is no, God is, no, you are sick. Ibintu vy'Imana uragwaye. The kingdom of God Ubwami is bw'Imana not a matter of talking. ntibwerekeye amajambo, It's the demonstration. bwerekeye kwerekana. You know when you speak about this scripture, Urazi igihe tuvuze iki cyanditswe, people think it's about falling down abantu bibaza ko vyerekeye kugwa and miracle. hamwe n'ibitangaza. You are in Egypt. Muri Egiputa. Demonstration means what? Ukwerekana cyangwa I ukugaragaza am rich. bisigura iki? Ndi umutunzi. Demonstration. Vyerekane. Demonstration. Kuvyerekana. Look at my bank account. Raba konte yanje. 6 billion Hariko imiliyaridi $6 z'amadolari. We are not living demonstration Nituriko tubaho mu vyerekanwa because we say things kuko tuvuga ibintu that we don't even know. tutanazi. I am free. Ati Can you ndidegenza. tell us how you are free? Mbega urashobora kutubwira ingene widegenza From Genesis gwera mitanguriro to Revelation. gushika mu If you vyahishuriwe. can't, Iyo you are udashobora free, brother. ntushobora kuba You widegenza. are pleading your freedom. You are not free. Uriko uringinga ukubohoka kwa mugabo ntubohowe. It's not enough to just know that Jesus saved me or freed me. Ntibihagije kuguma uvuga ati ndazi ko Yesu yankijije. Experience it. Bibeho.
Me, I've told God, je narabwiye Imana these things of you speaking, I don't want it. ati ibi bintu vy'ukuvuga je ntavyo nkeneye, Experience. je nkeneye I kubibaho, want to experience. shaka kubibaho. What I have never experienced, Ico ntarabaho I will never preach. sinzokivuga, sinzocigisha. So if I'm preaching you, Nimba ariko ndabigisha destroying the altar of your father's house, gusangangura ibicaniro vy'inzu ya so, nasanze wa muzungu nsenyayo. Oh, zibicaniro byo muri Portugal. Oh. Do you know the altars in in those countries? urazi ibicaniro vyo muri Portugal? When I'm telling you, go back in your father's house. iyo ndiko ndabagira ati subira mu nzu kwa so, I just came from there. je niho navuye, Niho mvuye. niyo mvuye. Don't just say things. Nimuvuge gusa ibintu, Live it. bibeho. If not, Atari uko it's not a problem of God. si kibazo c'Imana, It's your problem. ni kibazo cawe. There is something you just don't know. Hari ikintu utaramenya. If someone Nimba hari umuntu is living, ariko arabaho, is doing ariko arakora something you cannot do, ikintu udashobora gukora, he knows something you don't know. azi ikintu utazi. There's no such a thing Nta bintu as demonstration. vyo kugaragaza. Every demonstration Ikigaragara is cose about an added information a person has vyerekeye ubumenyi bwiyongeye umuntu that yaronse, push him to demonstrate something you cannot demonstrate. bwamusunikiye kugaragaza ikintu wowe udashobora kugaragaza. And I'm here Kandi bisigura for you to demonstrate kugira ngo wewe ugaragaze every domain of your life. ivyerekeye akarere akariko kose mu buzima bwawe. Excellent at school. Kuba udasanzwe kw'ishure, How do you become the second one in class? ni gute uba uwa kabiri mw'ishure? I'm the head Ati ndi umutwe, and not the tail. ati sindi umurizo, Brother, it's not enough. ati umviriza, ivyo ntibihagije. Uri muri second sitting. You are the second. No, urimo akora repeshage. Uriko urasubiramwo. I'm the head. Uwo kacuguma watura ati I'm je the ndi tail. umutwe, sindi umurizo. We know you are the tail. We turabizi kuri umurizo. It's not just saying that I'm the head and not the tail. It's not about speaking. It's not about the Nivyerekeye words. kuguma ubivuga, nivyerekeye amajambo. Man of God, Mukozi w'Imana, I believe ndizera this Bible iyi Bibiliya is not the word of God. si ijambo ry'Imana. Because if it was the word of God, Kuko iyo aba ari ijambo ry'Imana, it would be cheap. sorry, It will be cheap ryoba rizimbutse. because everyone can have access Kuko to it. umuntu wese arashobora kurironka. And Jesus said, Kandi Yesu He yavuze cannot give ati nashobora guha what is precious. ivy'agaciro Pigs. ingurube. So if the word of God Rero nimba ijambo is the ry'Imana most precious thing, arico kintu do c'agaciro, you think wibaza that ko this is it? ko iryo ari ryo ryo Something that any pagan, any Muslim can buy. umuntu wese n'umumizirima n'abapagani bashobora kugura? This is not the word of God. Iryo si ryo jambo It ry'Imana. contains Ritekeye the word of God. ijambo ry'Imana. Which means Bisigura you ngo need to be the son of light utegezwa kuba uri umwana w'umuco to come with the torch kugira ngo uzane ikimuri and go in a scripture like, hanyuma uje mu vyanditswe, I'm not the tail, I'm the head. I'm hanyuma not the tail. uvuga ati sindi umurizo ndi umutwe, Ugacana urumuri. and then ukaca wacu And umutwe, the spirit explain you what does that mean and you apply it. hanyuma ukaca to your urabico life. bisigura ukabishitsa mu buzima bwawe. Somebody shout hallelujah. Hagira uvuga ngo haleluya. And they were there. Hanyuma bari aho They couldn't enter ntibashobora kwinjira because of where they came from. kubera iyo bari bavuye. They were going, Bariko baragenda but in their mind, muga mu vyiyumviro they vyabo were missing. bari bakumbuye. You didn't get that? Nimwavyumvise? They were going Bariko in baragenda the land mu gihugu of honey c'ubuki and milk, n'amata, missing bakumbuye cucumbers amakonkombre and good food from Egypt. n'ivyo kurya vyiza biva muri Egiputa. And God was angry at them. Imana icira bishavuriye. You left physically, Mwavuyeyo mu buryo buboneka, but your heart have never left. ariko imitima yanyu ntiyigeze ivayo. Some of you are thinking that you are living your life, Bamwe muri mwe bwembaza ko muriko murabaho ubuzima bwanyu, yet you are repeating your father's life. ariko muriko musubiramo ubuzima bwa baso.
The fact that you are saved and your father is not saved does not mean that you are not repeating. kuba bisigura ko so wawe adakijijwe wowe ukijijwe ntibisigura ko utari kurasubiramo ubuzima bwiwe. Les faits. Ico bikora. No, ibigaragara. Ibigaragara. The signs. Ibimenyetso. That will prove. Bigaragara. Nibyo bigaragaza. That's what will prove. Nivyo vyemeza. That you have left there. Yuko wavuyeyo. Not that you have left. No, Jesus have taken me away from there. Apana kuvuga ati Yesu yarabinkuyemwo. Stop speaking. Reka kuvuga. Demonstrate us with your life. Bitwereke biciye mu buzima bwawe. And you know, when you have a lot of demonstration, urazi igihe ufise ibintu vyinshi werekana, you speak few. Ucuvuga bike. You know, when you have a lot of demonstration, igihe ufise vyinshi werekana. Who have seen the speeches of presidents? Ninda maze kubona ama discours cyangwa amajambo y'abakuru b'ibihugu. He say good morning. Avuga ati bwakeye. Mugaca mukoma amashi. Koma amashi turabe. How are you? Timumeze neza. Koma amashi, koma amashi. It was a sunny day. Ati wari umunsi w'izuba. Koma amashi. And you will finish tired. Hanyuma ahezaho harushe. You know what make us clap? Urazi gituma dukoma amashi? Demonstration, brother. Kubera ivyagaragaza. You know that man. Urazi ati umuntu. That man can say. Uyu muntu ashobora kuvuga. Mumufunga. Ati mutware. Put him in prison. Put him in prison. Mufunge. And they will take you. Bagaca bagutwara. You know, when you have a lot of things to do, igihe ufise vyinshi vyo gukora, you don't need to say, you know, I have the power, you know what I can do in this country. No, nurinda kuvuga ati twe turafise ubushobozi turashobora gukora mu gihugu, twe turabizi, twese tuba tubizi. We will clap, we will stand up. Tuzohaguruka. There is no one who lead the service, and you know, here when we're about to receive Jesus in our services, we must say, let us stand up. You know, President Ibintu here. If a president was here, you could stand up. No one telling you. It's because you are broke. And we all know. We love that Jesus. But he has no effect. You can't tell me that all of you are poor. And with 3 years you become all of you millionaires. And you will need someone to make you stand for Jesus. No, yourself you have to stand. There are no acts of Jesus in your life. That's why it's hard for you to clap for him. Don't lie to us. I've been telling people, I will not lie to people anymore. Something is not going well with all these things that we have. Something is not working. Something is not working. And if we don't admit this, we will stay in Loyenge. Somebody shout hallelujah. But one of the things which is pragmatic is the reality of your father's altar. Can I go deeper? Can I go deeper? Can I go deeper? You really want me to go deeper? Jacob came from his father's house. He went. And he reached in the country of Laban, his uncle. And there, he looked at the woman. He loved her, Rachel. And when they give him a wife, they bring Leah in the beside of Rachel in the night. And in the morning, he saw that the one they gave him is not the one he worked for. Listen to this. They changed. They say, work again 7 years for you to receive. He worked again. They gave him. But he had nothing. So he had again to work. So this man, no one make him a slave. He enslaved himself.
No one made Jacob a slave. Because he was even anointed to dominate, not to be dominated. But because of a love for a woman, he decided to enslave himself. Hey. For the love of a woman, he enslaved himself for more than 20 years. Then the time arrived, he said, let me go. He went. Guess what? It is on Jacob. It is in the time of Jacob that the children of Israel went in Egypt. You didn't get what I said. God said to Abraham, these people, your children, will go in a country. They will be slaves. He never precised on who. It was just there because of what Abraham did. But Jacob, because of enslaving himself, it is on him that the whole country entered in slavery, that they spent in 400 years. He worked for 20. 400 divided by 20 is how many? Somebody to help me quickly. 400 divided by 20. 20? 400 divided by 20 is 20. So when he did 20 years, on all those who have to come out of him, they had to spend times the year he spent in slavery. So those folks, they could be born, but no one could have a thought to come out of Egypt for 400 years. Because the father of the house decided to enslave himself. Everyone was born in that family. No one could think of living. It's just after 400 years, before it ends, that Moses was born. Can I say something? God made sure that the day he was born, he won't be born in the house of Jacob. And the day was born, a decree came in the kingdom. Kill all sons. Because God knew no one can be born in the family of Jacob and be a free man. And they killed all sons. They built that a small thing for Joseph. And he went. He was taken by the daughter of the king. And he grew up there. That's why even when his people couldn't accept him, he fled the land of slavery. You didn't get me. Even when they didn't accept him, he didn't dwell there. Because in his genes, ntiyashoboraga kuba enslaved. He couldn't be enslaved because he grew up in another family house. You know, if you're a man here or a mother here, take care of what decision you take. Because
Because when you not be here, kuko igihe utazoba ugihari, some people will be beneficiating or suffering the consequences. abantu bamwe bazoba bariko baranezerererwa canke bababazwa ingingo wafashe wewe. Don't be irresponsible in life. Nube umuntu adafise icyo akora Be responsible of your action. umuntu ajejwe vyose n'ibikorwa vyiwakora. This man thought that he's playing with his feelings. Uyu muntu yari yibajije ko ariko akina n'ibigumbagumba Yet he's vyiwe, playing with his children. kumbe yariko akina n'uruvyaro rwiwe. Can I say something deep? Ndashobora kuvuga ikintu c'ibwina. God was thinking Imana yariyumviriye how to save ingene yokiza the children of Israel abana ba Isirayeli from famine. ibakuye mu muryango Munzara. mu kigoyi. God said, Imana ikivuga ngo I need someone, ndakeneye umuntu and he will come from the family of Jacob. azova mu muryango wa Yakobo, But ariko he can't stay there ntashobora kugumayo because that house kuko iyo nzu has enslaved yaramaze kwigira umuja by free will. kubwo gushaka kwayo. God chose Joseph. Imana icitamo Yosefu. The Bible says Bibiri ivuga ngo the day he umunsi had the dream, yarose his brothers abavukanyi biwe hated him. baciye bamudandaza. And the thought that came Icyumviro caje is to take him out of the nukumukuraho family. kure y'umuryango. And they create a situation where baca barema ikintu, they so-called kill him, baca bavuga ngo yishwe, but they sell him. baca Because baramudandaza. God knew Kuko Imana yarizi Joseph ko Yosefu cannot save them adashobora if kubakiza he stays abagumyemwo there. agumyeyo. You know why? Murazi igituma God wanted Imana yashaka someone to feed, umuntu wo kugaburira, but he couldn't mugabo ntiyashobora have him in a house who are waiting to be fed. kumurongera mu nzu y'abantu barindiriye kugaburirwa. What does a slave do? Mbega umuja akora iki? He do what you want, Akora ivyo ushaka, you feed him, wowe you uramugaburira, give him a house. wowe ukamuha inzu. That's why Nico gituma God Imana had to feed them yategezwa kubagaburira in the desert mu bugaragwa, because they didn't know kuko ntibari bazi how to gain things ingene bakora ibintu for themselves. ku bwabo. So the manna Rero manu is not a sign. Is not a sign si ikimenyetso of grace. c'ubuntu, Is a sign n'ikimenyetso of immaturity. cyo kudakura. What you call miracle, Ivyo wita ibitangaza God wewe, call it immaturity. Imana ivyita kudakura. So he gave them bread Yabahaye umutsima because he knew kuko yarizi these folks ko aba for bantu 400 years imyaka amajana they ane were just waiting. baguma It barindira. is too much Birarenze for them ku bwabo to search a food for themselves. kugira ngo bironderere ivyo barya. So every morning, Iminsi yose mu gatondo manu, every morning, iminsi yose mu gatondo manu. that's what Jesus said. Nico gituma Yesu yavuze Your fathers ati baso ate bariye the manna, manu they died. mugabo barapfuye. Which means Bisigura ngo God shows Imana irerekana work igikorwa from manna. kiva muri manu. Imana hisemo gukora Imana, mu cyimbo cya manna. God decided to work on behalf of man. That's what the day Nico gituma God umunsi shows Imana yerekana a man to umuntu lead kugira ngo the children of arongore Israel abana in the country b'Abisirayeli mu gihugu where they are not going to ask, aho bataza gusaba but they're going to be in charge mugabo baza of kuganza themselves. The ubwabo. first verse, Umuntu wa mbere, The first verse. umurongo wa mbere, and manna manu ceased. yaciye ihagarara. Before they enter, Imbere yuko few binjira, days before I was there, iminsi mike imbere yuko bajeho niyo God nari, started to train them Imana yacitangura to kubamenyereza live in the desert kubaho mu with bugaragwa no manna. ata manu. Because in the country Kuko mu gihugu of promises, cy'ivyasezeranywe you c'abakuze don't wait for, nurindira, you work for. urabikorera. But today, Ariko uno munsi we have dufise immature preachers, abantu abavuga butumwa badakuze raise immature congregants bakuza amashengero y'abantu badakuze towards immaturity. bakabajana mu kudakura nyene. Let me repeat.
We have immature leaders raising immature congregants unto immaturity. Feel bad. No, feel bad. When you live by the mercy of God. Believing in Jesus has given us the power to be called the children of God, whom are not born of flesh and blood, of the will of the man, but by the will of God. Yes. But children. It demands something else to become a son. And here it is. Those who are led by the Spirit are sons. And this world is put in bondage, awaiting for the manifestation not of children but of sons. Who saved the world? Who saved the world? Not Jesus. The one who saved the world was not Jesus. Is the Son of God, Jesus. Because when you're a child of God and you mature to a son of God, you have the ability to save your generation, to save your country. Every problem in Burundi is because of you. All the problems in the world right now is because of immature Christians who don't want to mature unto sonship. Because children, where? Where? Children wait for the bread. Sons turn stone into bread. We need to grow unto maturity. Hey, Abraham, more than 70 years old, still living with his father. 70 years old with his wife. In his father's family. God said, I have a great purpose for you, but you can't stay in your father's house. Leave. Some of you cannot achieve great men. You are not achieving great things because you are still in your parents' house. I left my parents' house at 18, 17 years old. I left my parents' house at 17 years old. I had no job, but I knew I cannot contract greatness if I live. All men in this ministry. Sorry? All the men of this ministry. Plan by January to leave your father's house. Tony, receive. Young. I've been living. But I've been living. Sorry? I've been living on my own. It's been 10 years. You can walk with God if you are still connected physically or spiritually to your father's house. Repeat after me, oracle.
Some of you will come out of this place. You will search for a house. Even if it is 40K a month. I started to live in a house of 2 rooms. I slept down. You can be a man. Today authority keep quiet in my when I'm talking. They keep quiet. They write down. Today authorities. Today authorities. Abatware. When I'm speaking, no one can speak. Tugwe micro. Amasa uvuge nyuma yanjye. This authority. This encounter with God. You can have it at your father's house. The Bible says, I say it, I don't say it. Anyway, I say it. Let me say it. The Bible says, there is no man, there is no woman, there is no bound, there is no free, there is no Greek, there is no Jew in Christ. This concerns even women. True emancipation of woman. True emancipation. Start by striving of a woman. Now everyone. Even you come out of your father's house. We are no longer living in 80s, 17th. Ubuzima bwarakomeye. Ubuzima bwaragoye. Uribaza impamvu ufite imyaka 34 nta uraza gushaka. Nta wagushaka. Ntabwo i Burundi ukibamo ngo umugabo agutunze nibaho. Ibyo nibikibaho. Strive. Ushaka akazi ureko utazabona abagushaka. My name is Gabriel Dubier. And I assume what I say. The world we live today is not what our parents live in. We need to live to fight. We need to learn resilience. We need to learn to fight. To have nerves in iron. God, I'm waiting for you to use me in new time. Now imani koresha biwaba. God don't use someone who is still living in his father's house. Because the mentality of living your father's house is contrary with what God is thinking for you. How come Joseph, others went to work because he was the shushu of his father, to stay home and will wait that they are in break to go and hear what they are saying and come to gossip to his father. God was like, I will use you, but I will strengthen you. God was like, yes, my son, I will use you. Look at the dream. He will have dream. I'm waiting. God is like, yes. Hey, what is waiting for you? It started. He's living in his father's house, gossiping. His destiny, feeding all nations. Because the famine in Egypt was not a national matter. It was an international matter. And the guy gossiping. Jacob was a great gossiper. When Esau had his father as role model, as friend, Jacob, Jesus Christ.
God said, Joseph cannot be trained. Jesus. Rich. A son is supposed to be a father's son. And the woman, a mother's daughter. We are raising female mama and male women. Jesus. Let me ask you. I am a man. What can I help my daughter? A woman should spend more time with his mother. Mama when you fit experience you. Preach, apostle. My mother, more than anyone else, Jesus. If you don't have a father in the flesh, spend time with your spiritual father. The fact that you don't have a biological father is not a reason for you to not have a man in your life. God has provided manhood everywhere. God said, Joseph cannot reach if I don't separate him with the family of slaves. When famine came, the first mind of Jacob was to go to search for what to eat, where there is what to eat. Yet, in the time of famine, before it happened, Joseph planned beforehand how to prevent against famine. Who sent the brothers of Joseph to go to take? Jacob. God said famine cannot find Joseph in his father's house. Because I don't even know if Joseph was capable to even travel even to Egypt. Abandi babyukaga saa moya bajya gukora cyabyukaga saa sita. Papa igikoma kiri he? Kigabo nkawe ukabyukira iwanyu ufite imyaka 25. A man like you, 25 years, you are waking up in your father's house. At 17 years, I left my family. With no job. Thriving. You have to be a man. God said to Abraham, I want to make your name great. In that family, you cannot be great. Leave. But look at the problem of Abraham. You know, when you live so much in your father's house, you develop affection issues and attachment issues. I will live, but with Lot and with my father. Someone to remind me my father's house. God said nothing. Problems started rising. Abraham said, I cannot live with this man. We will argue for nothing. Let us separate. And the day they separated, God came again. Do you know that between when God called Abraham and the day he separated with Lot, there is more than 10 years? Do your research.
genda murondeze. God was quiet. Imana yari yihoreye. He was capable to stay quiet even after 50 years. Ase yari guhora n'imyaka 50 igahera. Because God cannot repeat himself. Kuko Imana ntiyisubiramwo. Even when you listen to what him telling you something, keep on telling you something. Naho igumigaru irungi kumuna kubwira It's ibintu not him yisubiza. repeating. Siyo irikira bisubiramo. He play back. Iguma isubizamo ka It's a record of what he told you. He cannot speak again. Yarafashe ijwi ntisubiramo igumika gira kuri play gusa gasubiramo. You are listening to God repeating what he told you. He don't speak twice. Uriko umviriza ivyo Imana yavuze kera biguma vyisubizamo. Because God cannot say be. Kuko Imana ntishobora kuvuga Be. ati be If you didn't understand. Utayitahuye. Ikivuga a. He can bring C. Nishobora kuvuga se. If you didn't understand. Utatahuye be. Do you still love me? Muracankunda. I believe by next year. Ndizera ko mu mwaka uza. When I come back. Ngarutse. I will see you with your keys. Nzoba mbona musi imfunguruzo zanyu. Of your house. I'm talking to youth now. Ndiko mvugisha imisore imiyabaga. Hello. 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 You still love me? Muracankunda. Let me close like this. Reka ndangize gutya. Can I close next? Can I close? Ndashobora kurangiza. Let me close well. Reka ndangize neza. Can I close, man of God? Ndashobora kurangiza. Let me close like this. Reka ndangize gutya. The children of Israel abana ba Isirayeli sinned against God. Baracumuye ku Mana. And God hanyuma Imana punished them. Icirabahana. By putting them mu kubashira under munsi the slavery y'ubuja of Midianites. Bw'Abamidiyani. But listen to the slavery of Midianites. Mugabo umviriza ubuja bw'Abamidiyani. They were not there ntibari baraho like Egyptians. Nk'Abanyegiputa. Closing everywhere physically. Bugaye ahantu hose mu buryo bugaragara. They will be in their country. Bobo barigira mu gihugu cyabo. And wait. Bakarindira. The time hageze of harvest. Kwimbura. Can you imagine? Murashobora kwiyumvira. You are free in the whole season of the year. Wewe igihe cyose mu mwaka uridegembya. But mugabo they wait. Bararindira. In the time of harvest. Mu gihe cyo kwimbura. They would come. Baca baza. Take everything. Bagaca batwara vyose. Destroy everything. Bagasangangura vyose. For more than 7 years. Bimara imyaka irenga indwi. These people decided. Aba bantu baca bahitamwo. Let us go back to. Ati reka dusubire. And they went back. Baca barasubira inyuma. God sent a prophet. Imana ikirungi kumuvugishwa. He said, I forgive you. Ishivuga ati nabababariye. I'm going to save you. Ngomba ndabakize. But mugabo after this, inyuma yibi. Obey me. Munyumvire. For you to not find yourself again. Kugira ngo nimwisange kandi. The same situation. Muri ico kibazo nyene. And God came. Imana iciraza kuri Gideon. He said, Gideon. Ishivuga ati Gideon. You're a mighty warrior. Wowe uri umuhizi w'inkomezi. You're a great man. Uri umuntu akomeye. You will defeat this Midianites. Uzotsinda bajya ba Midiyani. He responded. Acha yishura. Me. Ati jewe. I cannot. Ntavyo nshoboye. He said, acha look how we are. Raba ingene tumeze. Our father. Raba data. God was talking to Gideon. Imana ari kwiraba Gideon. You are a great warrior. Ati wewe uri umuhizi akomeye. And he would answer. Agaca yishura. As. Ati twebwe. More than 6 times. Inshuro zirenga zitandatu. He would speak on the behalf of Israel. Aguma avugira Isirayeli. Here is the problem. Ikibazo kiraha. God is talking to Gideon. Imana iri kivugisha Gideon. But he's responding in us. Mugabo ariko yishura muri gwinshi. You know why? Murazi gituma. The first sign. Ikimenyetso ca mbere. That the altar of your father is still bounding you. Chuko ikicaniro ca so kikikuboshe. It's never your problem. Si kibazo cawe. It's never about you. Ni vyerekeye wewe. It's about others. Vyerekeye abandi. Biba vyerekeye abandi bihe vyose. God is telling him. Imana iri kimubwira. You're a great warrior. Ati wowe uri umuhizi akomeye. Look at us. Atavuga ati raba twebwe. If it was not like this. Ati twe nitumeze. He wouldn't be like this. Ati twe nitwomeruka. God repeats. Imana igacisubira. I will be with you. Ati nzobana nawe. How come? Ati ni gute. Our Manasseh family. Ati umuryango wacu is the last one. Nuwanyuma. When will it be about you? Nijari bizoba ivyerekeye wewe. When will you take your own responsibility? Ni gute uzobifata mu minwe ivyo bintu?
I wouldn't be how I am ati je sinari kumera ukumeze if my mother wouldn't have left me. iyo mama wanje atari kunsiga How ngwane. can you be 28 years and still saying your mother left you? Ni gute wowe ufite imyaka 28 ukaba ukivuga ngo mama wawe yaragutaye? How can you be 26 years and say my father have rejected me? Ufite imyaka 26 mugumu muvuga ati ngo papa yarantaye A yaranyaka. 5 years old girl and boy can say that. Not a 20 something. birumvikana muga nawe vraiment 26. There is an altar. Hari igicaniro. There is an altar. Hari igicaniro. This is our problem as Africa. Iki nico kibazo cyacu We nk'abanyafrika. don't take responsibility. Nidufata ibintu mu minwe. That's why Nico gituma when you call for a conference to stand up against witches, igihe duhamagaye ikoraniro ryo kugwanya abarozi, you come many. asa muza muri benshi. You pray seriously. Murasenga mushimitse. But when we preach messages that concern repentance, Mugabo tuvuze ivyerekeye ukwihana. you don't feel good. Nimwiyumva neza. Because we are never responsible of our actions. Kuko twebwe nitwigera dufata ibintu mu minwe. It's always about someone else. Vyama vyerekeye abandi tuvyagiriza It abandi. is poverty N'ubukene. because Nukubera someone uwundi has been muntu bewitching. yandoze ndakenye kubera uwundi yandoze. Not because you are lazy. Apana kubera ko uri umunyantege nke. Because the sorcerer of your family Nukubera hari umuntu wamuwagiriza mu muryango who's yakuroze. bewitching you. Aguma kuroga. The altar I'm destroying today, Igicaniro ndiko ndasangangura uno munsi. ce n'est pas un hôtel satanique. Si igicaniro cerekeye umugwanizi. C'est une mentalité que tu as développée pendant que tu vivais chez vous. Ni ciyumviro wiyubatsemo igihe waba mu nzu yanyu iwanyu. So you who are waiting Wewe urindiriye that we are going to attack yuko tugomba dutere some sorcerer. abantu b'abarozi The only sorcerer umurozi wenyene is your brain. nivyo vyiyumviro vyawe. So the altar I'm destroying Igicaniro turiko turasanga is the mindset nivyo vyiyumviro you have acquired wakiriye when you lived. igihe waba. This man Uyu mugabo had the potential yarafise to ubushobozi become a great warrior, kuba umugwanyi akomeye, but he lived in fear mugabo yabayeho mu You know bwoba. why? Murazi igituma? every day Misi for more yose than 30 years. imyaka irenga He 30 would go in a family, yaja mu muryango in a house mu nzu of people y'abantu who are fearing. baguma bafise And ubwoba, fear kandi ubwoba Became a state of mind bwaciye buba ingene biyumvira. that could contradict Ivyo vyarashobora kuvuguruza even what God is saying. nico Imana yari kubira kiravuga. The altar you're going to destroy Igicaniro tugomba dusangangure is the way of thinking of your family. ni ingene umuryango wawe wiyumvira. First of all, Icambere you will find no reference. uzosanga ataco bihuriyeko. You will find no reference. Usanga ata kintu kiriyo cyo gufatira. You will never find any reference Uzosanga ata kintu cyo gufatira ko in gihari your father's house. mu nzu ya so. Can I repeat? Ndashobora kugisubiramo. What you will become Ico uzoba have no reference naco gihuriyeko in your whole family. n'inzu ya so. Because if it had, Kuko nimba cariyo God would not allow you to listen to this message. Imana ntiyari kukwemerera kumviriza buno butumwa. Which means, Bisigura ngo mentality number one, iciyumviro ca there mbere is no reference at your home. nta kintu cyo gufatirako mu nzu ya so. Which means, Bisigura ngo do not project your life nurabira ubuzima bwawe based with where you are coming from. bifatiye aho uva. There is no reference Nta kintu cyo gufatira The ko gihari. reference Urufatiro of what you will become kwica uzoba is in heaven. ruri mu ijuru. Number two, Ica kabiri what you will become, ico uzoba God have to take it from within you. Imana itegezwa kugisokorora indani muri wewe, And it have to go through kandi gitegezwa guca a hardship, mu bintu bigoye, full life. mu buzima bubabaje. Look at Joseph. Raba Yosefu Between him hagati yuko and the fulfillment of his dream, hagati yiwe no gushitswa kw'indoto there yiwe was a process. hariho urukurikirane. He who used to be, Wewe yarari he who used to be yari a son who was loved in a house, umwana akunzwe mu nzu ya se, became a slave in a house. yabaye umuja mu yindi nzu. He was used Wewe yari to be served. yamenyereye gukoregwa, He became a man who had to eat because he served. yaciye aza ahantu akora kugira ngo ajye, As if it was not enough. nk'aho umengo ntivyari He bihagije. came out from that house, Yaciye ava mu iyo nzu not to a promotion, apana kugutezwa imbere, to a way worse life.
hanyuma aja mu buzima bubi cyane. Now of a prisoner. Acaja mu gasho. Of the things he never did. Yagirizwa n'ibintu atigeze anakora. But he believed mugabo yarizeye in the faithful God. Mu Mana y'umwizigirwa. After this message, inyuma ya buno butumwa, your life is not going to be good. Ubuzima bwawe ntibuza kumera neza. If you want to apply what I'm preaching, nimba ushize mu ngiro ivyo ndiko ndavuga, things are not going to be well for ibintu you. ntibigomba bibe neza ku bwawe. You'll have to fight. Bizogusaba kugwana, uzoca mu bikombe for some years. Mu myaka kanaka. But after that, mugabo inyuma y'ivyo, you become unstoppable. Uzoca ubudahagarikwa. When he came out of the prison, igihe yava mu gasho, he became the father of Pharaoh. Yaciye aba umuvyeyi wa Farao. And he lived his dream. Acabaho za ndoto ziwe. You cannot achieve gushika great things with God ku bintu binini hamwe n'Imana if you do not destroy udasanganguye the altar igicaniro of your father. cyo mu nzu. I don't have time to speak about the spiritual side of that. nta mwanya mfise wo kuvuga ku ruhande rw'imwemu kw'ivyo. I'm just speaking about the mindset side of that. ndiko mvuga ivyerekeye iciyumviro c'ivyo bintu. You have to destroy. utegezwa kubisangangura. After all, inyuma ya vyose, we have seen people, twarabonye abantu, God calling them, Imana ibahamagara to use them. kugira ngo ibakoreshe. Always the next chapter misi yose icama gikurikira is them nibo in action, baja mu gikorwa fulfilling bashitsa what God tells them. Imana ico yababwiye. Except one man, kiretse umuntu umwe Gideon. yitwa Gideyoni. He's the only man niwo muntu wenyene that God, after sending him, Imana inyuma yo kumurungika, he told him, yamubwiye go back first in your father's house. ati manzi usubire mu nzu ya so. There is something there. hari ikintu hariya Itumye w'ikijuju. that makes you dumb. Go back there. subirayo Destroy it manzi first. ugisangangura ubwa mbere. And after he destroyed it, amaze kugisangangura, something changed in the life of hari Gideon. ikintu caciye gihinduka mu buzima He bwa Gideyoni. became a mighty man of valor. yaciye aba umuntu w'umuhizi He's the akomeye. only man niwo muntu wenyene that the children of Israel abana ba Isirayeli came to baje kumubaza, be our king. ati tubera umwami He turabigusaba. refused. aravyanga. Only God Imana yonyene is the king niyo mwami of Israel. wa Can you Isirayeli. imagine? urashobora They kwiyumvira, came to David. baraje kuri Dawidi, He's accepted. They aravyemera. went to Jeroboam. baraje kuri He Yeroboamu, accepted. aravyemera. But Gideon is the only man. gabo Gideyoni niwe After wenyene fighting, inyuma yo kugwana defeating, akanesha, he refused. yaravyanse. Because this man kuko uyu muntu was a free man. yari umuntu He could only yidegenza, do yashobora gukora gusa what God purposed him to do. ico Imana yamurungitse Because gukora, nothing kuko nta na kimwe was bounding him cari kikimuboshe from his father's house. kuva mu nzu ya se. To a point that, gushika yaho they gave him a name baciye bamuha izina attached rimatanye with the gods. hamwe n'amamana, But God was not against it. mugabo Imana ntiyaje ibigwanya iryo zina bamuhaye. They kept on him calling him that name bagumye bamuhamagara iryo zina because he knew kuko yarazi there is no other influence nta kindi kintu kikiriko that kiramurerako remain. catuma Gisigaye, that remained cari in kigisigaye the life of Gideon. mu buzima bwa Gideyoni. Today, uno munsi we are speaking about Gideon. turiko tuvuga ivyerekeye Gideyoni, But the Gideon of today muga Gideyoni uno munsi is you. ni wewe. Probably, kumbure where you know God is taking you aho Imana iriko irakujana doesn't look with where you are. ni hasa naho uri. I have a good news. ndafise inkuru nziza It will never kubwawe, look like. ntibizokwigera bisa, It's a way better. ni vyiza kusumba. Where you are going aho uriko uraja is greater. ni hanini than where you are harakomeye coming from. gusumba iyo uriko urava. I'm here to prophesy ndi ngaha kugira ngo mvugishwe your greatness. ubukuru bwawe. You will marry, uzorongora but not like your parents. mugabo ntuzokubaka nk'abavyeyi bawe. Amen. You will make money uzokora ku like mafaranga none of your family. mugabo apana nk'umwe wo mu muryango wawe, Because Jesus kuko Yesu is going to be the example azoba ari we cyitegererezo of who you are becoming. c'ico uri kuraba. Because after you destroy your father's altar, kuko tumaze gusangangura igicaniro c'inzu ca so, now the altar of Jesus in your heart becomes alive. ubu igicaniro ca Yesu mu buzima bwawe kizoca Stand up kibico. on your feet. haguruka ku birenge vyanyu. Stand up on your feet. haguruka ku birenge vyawe.
It is hard to pray after such message. Biragoye gusenga inyuma y'ubutumwa nk'ubu. That's why we're not going to pray. Nico gituma ntimugira musenge. I'm going to ask you Ngomba ndakubaze. to take 2 minutes. Ngomba ndagusaba ufate iminota 2 gusa. Silence. Y'agacerere. Think Wiyumvire. about what you learned. Wiyumvire ku vyo wize. And after, Hanyuma inyuma yaho, in your heart, mu mutima wawe, take a decision ufate ingingo of something you have to do. y'ikintu utegerezwa I was gukora. preaching Nariko ndavuga generally, muri rusange. but the Holy Spirit, Mugabo mpemu yera, I know in your heart, ndazi mu mutima wawe, is telling you what to do. arafise ikintu ariko arakubwira To cyo determine gukora yourself with where you're coming from. kugira ngo utandukane n'iyo uri kurava. Think about that. Ziyumvire ko It is time for you n'akanya kawe to be a man kugira ngo ube and be in charge of your own life. umuntu aganje ubuzima bwiwe. We are tired of people who blame the government for everything. Turarushe n'abantu baguma bagiriza leta ibintu byose. We are tired of people who complain against pastors. It's Turarushe- always the fault of pastors, of Turarushe government, of n'abantu baguma whatever. bidogera abapasiteri ibihe byose. When will it be because of you? Mbega n'iryari bizoba ku bwawe naho? Because it is because of you. Kuko ni kubera wowe utegezwa kuvyumvira But a decision you're going to take today mugabo ingingo ufata uno is a munsi decision of destiny. ni ingingo yerekeye kazoza. Some of you, Bamwe muri mwebwe you will go back murasubira inyuma and go to search for a job, muce muja kurondera akazi even if it is served in restaurant, but you're making your own money. naho ho bari gusereva muri restaurant mugabo muriko murakora amafaranga y'iwanyu. No, me, I'm the Ati son of jewe God. ndi umwana I w'Imana cannot serve sinshobora in a gusereva restaurant. muri restaurant. You're a pagan. Uri umupagani. God does not start from big things. Imana ntihera ku bintu binini, He starts on small things. ihera ku tuntu duto. That's how you grow. Niko ukura. Ask great men today. Ibaza abantu bahambaye They uno munsi. started muri bya bintu musuzugura. Today you have to take a decision. Uno munsi utegerezwa gufata ingingo. Gufata ubwibone bwawe. Take your Ushire pride, hasi. put it down. Put your pride down Shira ubwibone bwawe hasi. and take your life in charge. Hanyuma ufate ubuzima bwawe nka nkama. And make a juice. Ukore jus From that life. ivuye muri ubwo By a buzima. decision. Mu ngingo. From tomorrow is Monday. Ejo ni kuwa mbere. Wake up 7 a.m. Vyuka isaha imwe Take your z'agatondo. curriculum vitae. Fata CV yawe. Go to search for a job. Uje kurondera akazi. Even if it is babysitting in a house. Naho hoba ari ukurera abana mu nzu. Start from there. Heraho. It has to start somewhere. Bitegerezwa kugira aho bitangurira. Be a powerful man of God on Sunday, but Monday to Saturday, be a worker. Umukozi w'Imana akomeye kuwa Mungu muga kuwa mbere gushika kuwa gatandatu uja gukora. Start from something down. Hera ku kintu ubu. Take the remaining money that you have. Fata ayo mafaranga usigaranye. Gura ubunyobwa. Ibiyobi vyema, gura ivyema. Ugende ubucuruze. Uje kubidandaza. Go and sell them. That's how you build life. Niko wubaka ubuzima. Stone after stone. Ibuye Stone after stone. Ibuye kurindi. If not that, Atari uko you will live a life of begging. uzobaho ubuzima bwo gusegerereza. It's time for you guys Ni gihe to canyu take responsibility. gufata ibintu mu minwe. Yes or no? Nivyo canke sivyo? Yes or no? Nivyo canke sivyo? There is no witch behind your Nta murozi agwanye gutera imbere By the way, we are kwawe. still in deliverance. Nubundi turacari mu vyerekeye But I'm kubohoka. delivering your brain. Mugabo ndiko ndabohora ivyiyumviro vyawe. It is your brain that will be set free right now. Nivyo vyiyumviro vyawe bitegezwa kubohoka kano kanya. Reach at work. Uratunze shika ku kazi. 7 a.m. Isaha imwe z'agatondo. Work. Ukore. Don't go on WhatsApp. Ntuje muri WhatsApp. How do you want God to bless you if on work you're on WhatsApp? Ni gute ushaka ko Imana iguhezagira umwanya w'akazi wowe uba wibereye muri WhatsApp? Remember, Wibuke. God is not unjust. Imana ntirenganya. He only give according to what someone did. Iha abantu bimatanye Nibyo bakora. Ibahemba bijyanye nuko bakora. You wonder why you are stuck in that job for 10 years. You are not faithful with that job. uribaza igituma wagumye mwako kazi imyaka 10 nukubera utari umwizigirwa mwako ukora kazi. neza ruko boss arimo arakureba. Believe me, boss ntari kukureba ariko Imana ikureba irahagusigaza mpaka uzahasazira n'abuzukuru bawe.
Because with God, kuko hamwe n'Imana, he who are faithful abizigirwa in little muri duto are the one that he trusts nibo yizera with great things, n'ibintu binini, not the opposites. apana igihushane If you can be faithful nimba ushobora kuba with umwizigirwa someone else's job. n'akazi k'uwundi Now, muntu, I have a picture of a business I want to start. ati je ndafise igicapo c'urudandazwa ngomba Uzahomba uhombe kugeza igihe uziga kuba umwizerwa mu bitari byawe. Orabyuka igitanda cya ntugisasa ngo mana mereza inzu. Nimba utari gusasa iwanyu mu rugo utekereza ko uzasasa iwawe. Niyo mpamvu ntazo uzabona. Urajya muri toilette ntunakurura ntuniha pene yo kumena amazi ngo none mana mereza inzu muri quartier ko hano ni he. Mereza inzu nziza muri Kirinda akiri inzu bahanuzi erega n'abahanuzi bakaza bagahanurira amafuti yabo. Nekeza ko n'abahanuzi naho tugomba ko kwitinshi. Bara abahanuzi bahanura amafuti y'abantu bagatuma bikomeza mu mafuti. Akiri inzu kiriri utazi kumena amazi muri toilette uvuyemo. Ni imyanda yawe ni wowe bikoreye ariko ntushobora kubikora. Annonciata ngwino umena amazi. Annonciata igikorwa cy'imyaka 26 icyumba ntikoze imyenda ntimeshe. Oya Jean reka nkubwira abakozi bazanye mu rugo ababyeyi babazaniye bo apana wowe ujye wimesera imyenda niwo bawayamba. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Wavutse usanga abo bakozi mu rugo sabawe n'ababyeyi bawe. Imesera imyenda yawe. Ugasangura umukozi wo mu rugo arakumesera imyenda yawe yo mwimbere. Ono muvumo wo mu Giputa katika jina la Yesu. Katika vango deliverance iri kubaho ngo ya ndashaka Imana ingire nka uriya mukire mbona. Uriya mukire uri kubona arasa neza ku mafoto kubera ko akize, kandi nanone kubera ko asa neza nyine. Urashaka Imana ikugire kuriya utazi no gufata Jojo waririyemo ngo ite muri pubere ukayishira mu ntebe. Tu checking intebe wicayeho turebe none ko na Jojo irimo. Ona shaka Imana igwereze inzu irimo amadiva ufata Jojo ugashira munsi uzapfa kuri utwo dutebe. Ntabwo Imana bayinegurizwa izuru. Na Bibiliya avuga ngo ntabwo Imana bayinegurizwa izuru. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Urapura amajojo muri nani yawe mu ntebe wicayeho bazashira amajojo mu nkweto zawe. Buze naho nicyo bigeranya nabyo na amajojo nyine. Bwana amena cyane. Amen. Aya mwe kwijyanga nkaho mukiranutse nk'amababaye ndabizi ko mubikora. Bwana amena umuntu uri responsable. Amen. Ugasanga umuntu w'umugabo w'imyaka 47 aragenda arihagaritse mu muhanda. Umuntu w'umugabo hariho nabonye ejo bundi mvushaka guhagarika imodoka ndaba ariko ndi pastor ntawamenya wasanga asengera muri eglise nzabwirizamo ndifata. Nari gusoma umuntu w'umugabo nkawe babyita gute kwihagarika mu muhanda. Umuntu w'umugabo imodoka ziri gucaho. Mana njyana mu nzozi zanjye banza wige discipline aho bakorera petit besoin n'abakorera grand besoin. Icyumba cya kigomba gukorwa apana rimwe mu minsi 7 ni rimwe ku munsi. Every day icyumba cya kigomba kuba gikorwa. Hari abantu hano icyumba cyabo kinuka kurusha kuzimu. Mana ntago nzi impamvu ntari gusenga muri wasengera gute muri uwo munuko wasenga gute? Uziko no gusa neza ko icyumba kugutera gushaka kuramya Imana. Wibaza impamvu korera amafuti muri icyo cyumba hari imyanda. Hari abantu benshi hano nje gusura mu rugo nkafata televiziyo nkanyuzaho gutyo urutoki basanga ivumbi hamaze imyaka 15. Waranze urashaka ngo ndashaka inzu ntayo uzabona. Ni nujya no kuyibona Imana izakurwanya kuyibona. Imana izaba ariyo mwanzi wawe kuyibona. Ntabwo Imana irengana, irakiranuka mu nzira zayo zose. Ukoze ikintu gikwiriye n'uhabwa ibikwiriye. Ntabwo Imana bayikina tuje ebyiri. Ego ni sawa birimo.
uri umuntu muzima, nturi capable no gufata douche at least ku munsi rimwe ku munsi. Oya ngo ubugabo nukutoga ngo nukoga passport ubwo nububwa ngo nububwa ngo umuntu umugabo akoga passport. Hari abantu hano batabasha kuramya Imana kubera mukwaha kwa. Urabona abantu bari serious material ukagira ngo ari serious bamunukiye ntabwo ashaka kumva umuhumuro w'ijuru kuko iruhande rwe ari umuntu utari responsable wo kwita no kwisuku umubiri. Amazing grace, ntabwo amazing grace korana n'amafuti. Hari ibyo Yesu akora yego, ariko hari ibintu tugomba kwikorera. Urashaka Yesu azana koze se? Urashaka Yesu aza gusasira yoheza abamarayika bagusasira? Ibi ni utuntu turi basic, ariko Imana irebaho buri munsi, yitaho igakosha ikavuga okay yes for. Urabizi ko nanubwo winjiza 30,000 ku kwezi ukagura imyenda y'200,000 uzapfa mu bukene we nabuzukuru bawe. Urabizi ko nta income ufite, aho gufata duke ubone ngo the saving urashaka kwemeza abantu ni koti rishyashya. Icyambere ntago tukureba, nta nubwo tuba twakubonye, nta nubwo tunakwitayeho. Cyokoze turagushimira ko tuhita tukwibagirwa aho ngaho nimba utekereza yuko tuza kukureba. Baho ku bushobozi iyi Instagram nayo izica abantu. Urabona umuntu ari kugenda n'imodoka aba muri UK, wowe uba mu Bujumbura, ufashe miliyoni 80 uguze imodoka kugira ngo uaparese kuri apotre de nation. Bavandimwe, nta soni bintera gutega moto. Muranyumva? Nta soni biteye gutega bisi. Nta soni birimo. Genda kuri ritme y'umuziki wawe. Nimba Imana icuranga tak tak, genda tak tak. Wishaka tak tak tak, Imana ikubita tak, uzarengerwa, uzumirwa n'ubuzima. Uzafata amadeni. Abakozi Imana bishwe n'amadeni apana n'umuko rufu. Amadeni abantu yabaye menshi, abizi neza ko bagiye kumuroga akahita apfana na heart attack. Natwe tukarira wow umukozi Imana agiye kubana amadeni. Baza mugenzi wawe afite amadeni angana ati? Uziko amadeni ari umuvumo. Ujye ufata n'ideni uzi ko ufite ubushobozi bwo kwishura. Ngo ndumva ndi kuboha, ntabwo uboshywe. Ngo ndumva mamona ari mu bintu, nta mamona urimo, urasesagura. Vuga ngo ndasesagura. Vuga ngo ngo hari imbaraga zo mu muryango zimo zirarwanya ubutunzi bwanjye. Oya, ni inda yawe nini iri kurwanya ubutunzi bwawe. Uziko imyaka yo kuba mu rugo ariyo myaka myiza yo gusevinga. Reba uzava iwanyu nta n'igicero ufite, ubwenge buke. Uziko n'amafaranga y'ababyeyi aryoha, ntubayakoreye araza kwisukiranya, urabura kuyafata ngo yashyire muri cote block. Uzasohoka ufite ikintu kameme wakwikorera, ariko turahanga ntago babitwigishije. Ariko muri Heaven Embassy turabyigisha. Imana nyine umugisha ihereza ijambo ryayo umugisha.